Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda yahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yavuze aya majambo ati: dawe mukama w'ijuru n'isi ndagushemeza kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge n'abahinga ukabimenyesha ibitazi. Niko dawe kuko ariko wabishatse. Dawe yarampaye ibintu vyose, kandi nta numwe amenya mwana atari se, kandi nta n'uwumenya se atari mwana, be n'uwo mwana azoba yaramumenyesheje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Amajambo y'Imana uyu munsi aradutumiriye nka yose gusubira kugaruka tukazirikana ku kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi ubwa mbere nkuko tuvyumvise mu gisomwa ca mbere, ukwicisha bugufi imbere y'ibidukundiye, imbere y'ibitworoheye canke imbere y'ivyo vyose dushitse ko vyiza, tukaguma mu kibanza cacu, tukagumya ico twita mu gifaransa la lucidité. Umuntu yamara umuntu n'ivyo ashitse ko bihambaye n'ingabirano y'Imana. Paulo arahanagira ati: nigiki ufise utahawe. Guca bugufi rero imbere y'ibikorwa bitangaje dushobora gushikako, ibikorwa vyose vyiza Imana ishobora kudukoresha. Ariko kandi twumvise guca bugufi nogira ni nkuko mu buzima ngaho bwa misi yose, ariko kandi no guca bugufi no mu vy'Imana. Iyo duciye bugufi mu vy'Imana bitwugurura amabanga asumbirije y'Imana. Amabanga y'Imana turiko turayavuga suko homenga hariho ibintu Imana ihisha abantu. Oya, ntavyo Imana ihisha abantu, mugabo hariho ivyiza mu Mana kugira ngo ubishikire utegerezwa kugira igihagararo c'umuntu vy'ukuri ashaka gusangira n'Imana, ataje afoye, ataje agaye, ataje yiyuzuye nk'inzu y'amabuye yibaza ati jewe ndabihamvya. Uguca bugufi mu vy'Imana mbere. Aya majambo batubwira yuko Yezu yayavuze abonye ivyiza Imana yakoze mu batumwa, yabarungitse nko mu kwimenyereza ubutumwa muri stage, bagaruka bahimbawe, gaheza akababwira ati ntimunezerwe gusa kubera yuko imitima yabagamburukiye, ahubwo munezerwe kuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Agaca n'intahaza Imana abonye ingene Imana yabakoreyemwo mu buto bwabo, ikabakora nk'ibitangaza nk'abijya nyene yamukoresha kubw'ububasha yari yabahaye ko bwiwe, akagira ati nimugende. Twaravyumvise mu misi iheze. Yezu akaninahaza Imana kubera ico gikorwa c'Imana, ingene Imana yimenyesheje abo bantu yatoye, bakumva ko bagendewe n'Imana, bakumva ko bagendewe n'ubuntu bw'Imana budasanzwe. Ariko ugasanga abantu bari baraminuje, babinonosoye, bahanitse mu bafarizayo, mu basadusayo, bikabata kuwa amazi kumva muri iyo munyanazareti Imana ibagendeye, bikabata kuwa amazi. Kandi aribo vyitwa ko bari babifitiye integuro y'ubwenge bwo mu mutwe cane cane. Burya hariho ubwenge bwo mu mutwe, hakabaho n'ubwenge bw'umutima, ubwenge bw'ubuzima. Ubwenge bwo mu mutima bugatuma ubwo bwenge bwo mu mutwe n'ubwenge bw'ubuzima bushobora gushikana umuntu rero ahahazwa neza n'ico ashitseko. Hari ico twita l'intelligence pratique yo ngaho hanze, gucaracanganya, kumenya ingene ubaho mu buzima bwa misi yose, ukibeshaho neza mbere ukiteza imbere. Ntimuvyitiranye n'urwenge, ntituvyitiranye n'uruyeriyeri, urwenge rumwe rw'amadiri rwo kuzirika abantu ku kinyoma, ugakamisha ikinyoma canke urundi ruyeriye ruzirikamwo abantu
wironderera inyungu yawe wenyine abandi ataco bikubwiye. Ubwo si ubwenge. Mugabo abantu bafise ubwenge bwiza bwo kumenya gutunganya ibintu vyabo, gutunganya ubuzima bwabo, gutunganya ivyabo, bakamenya mbere no kuvyirukamwo neza, ugasanga ibintu bimeze neza kandi mu buryo bugororotse. Hakabaho n'ubwo bwenge rero bwo mu bitabo. Hari abantu usanga iyo mw'ishure muri bibliothèque mu mahosheshe ugasanga ni igihanza, ariko agiye aho hanze umushize kuri tene bikanga. Canke mbere ugasanga arashobora no kuba bizi mu mutwe neza bisigura akavyandika, mugabo nko kubihereza uwundi, kuvyigisha uwundi ugasanga ni ikibazo kigoye. La pédagogie. Kumenya kubizana mwunda, kumva biryoherewe, kumva bigize passion nkuko nawe bikubera. Ni kuvuga yuko ubwenge bufise impande nyinshi. Hariho n'ubwo bwenge bwo mu mutima rero, ubwo bwenge butuma twiyumvamwo mu buryo bubangutse, bunyaruka kandi buryoshe ivy'Imana. Gashobora gusanga umuntu atize ibintu biminuje, mugabo arafise ukungene ari en connexion n'Imana. Imana mbere ikamwumvisha ibintu, ikamuha gutahura ibintu, ugasanga ntasikwa caronka ingene bisigura mu mutwe, ariko ni ibintu vy'ubuzima, vyuzuye urukundo, vyuzuye ubutungane, vyuzuye ubuzima, vyuzuye umwizero wo kubaho n'akanyamuneza ko kubaho ubu buzima Imana iduha. Ubwo bwenge sinzi ko murabona mu bantu bamwe bamwe. Je ndabona mu bantu bamwe bamwe ugasanga nta theology yize, nta n'ibintu by'amashuri ahanitse yize, mugabo atanguye kuyaga nawe ivy'Imana, kumva ingene bitumbereye, ntahushagirika, ntahuba, kandi ukabona ko bimushira mu buzima bwo gusenga bwiza. Ubwenge budutuma dupfukama imbere y'Imana. Atari ubwoba, ubwenge bumwe budutuma duhagaze nk'aba maître, aba consultant. Oya, ubwenge bututuma tuba en connexion n'Imana, kandi ibindi bintu gacu usanga turabishira en connexion n'Imana, turabinywanisha gose n'Imana. Nogira n'ubwo bwenge bw'umutima, ubwenge bwo mu mutwe, ubuhinga turashobora kububura. Ubwenge kumbure na ubwo bwaho hanze ingene ibintu bigenda, kumbure twese ntidushika aho twashaka, ariko ubwo bwenge bw'umutima ntitububure. Ubu Yezu agize ati butuma tumenya ivya data, kuko twifashe nk'abatazi, ahubwo bakeneye kuguma bamenyeshwa, bakinjizwa rwose mu bucuti n'Imana, guhishurirwa amabanga y'ivy'Imana, kuryoherwa n'ivy'Imana. Murabona abantu baryoherwa n'ivy'Imana, ukabona yuko abihimbariwe, n'uwundi utanguye kubimubwira yumva umenga birarura, yumva umenga biramurambira. N'urumenyetso rw'umusaraba arumara apene ku izina rya data, bikanka ko aruheza. Ubu bwenge rero busaba guca bugufi, kubona yuko dutegerezwa kwishira mu minwe y'Imana, ikaba ariyo iduhaza, ikaba ariyo iduha imvo zo kubaho ubuzima bwacu, twumva yuko turi kumwe n'umuremyi wa vyose, uri alfa na omega, uhagarariye vyose, mbere tukabaho tudahugumbwa, nubwo dushobora kuba turi mu bibazo vyinshi. Ubwo bwenge rero nugira ntibw'umutima nibwo twumva twumvise mu gisomwa ca mbere, uyu ngo yarungitswe nko kurangura koko ubutungane bw'Imana ku gihugu cayo, cayishavuje, cayigomyetseko, kikayisubiriza ibigirwamana. Ngo ariko ngo ico Imana yamutumye sico yaranguye, ngo ashira imbere gusa gushaka guhonya intara n'amakungu, kandi akiyemera, agafata ibyo yashitseko vyose akavyiyitirira, akiyita umuhinga imbere y'Imana. Mwumvise ingene
ijambo ry'Imana rimubaza riti none ngo ikibezi cyo kwirata kugisatuza, uri inkoresho mu minwe y'Imana, uri inkoresho gusa mu minwe y'Imana. Kandi turazi yuko inkoresho hagera igihe ikaruha ntibikibasha mbere gukora ibyo yakora ikiri nshasha, ikiri nzima. Ngo none umusumeno wo kwihayagiza kuwukoresha, inkoni yozungagiza ikiganza kiyivyura. Aha tuwazirikane rero uko guca bugufi, ngira nti kudutuma turonka ubwo bwenge bwo kumenya kwakira neza, gutahura neza ibidukundiye, ico no kwita mu gifaransa le succès, ugashobora kuyijera neza, ntigusaze, ntigupayure, ntigutume wiyumva umenga uracitse nk'ikimungu. Hari abantu ushobora kubona Imana yakuye kure, yakuye kure uravye yazana niyo yamuka mubo yamukamwo, igenderamo kuzira muduza, mugabo agaca yibagira iyo yavuye, nk'umufuko w'amakara. Umufuko w'amakara hari igihe usubira iyo wavuye ruguru gupakira yandi. Ugasanga agendera hasi kubura hejuru, ugasanga abantu bose arabakengera kuko yubatse inzu, kuko asigaye afise ibihinda, kuko afise amadiplome. Hari abo bambere afise amadiplome ugasanga abapfuye kubusa, canke afise ibintu biriya vyinshi, agaca yigira ikimungu, inzu y'amabuye, akiyita umuhinga, agatangura kwizibiranya ivyo yibaza ko yujuje, ntamenye ko hariho ibindi vyiza birengeye ivyo afise uyu munsi, kandi umunsi uri izina bizoza bigahera, bizohera. Bwa bwishime bw'umuntu ahaze ntaco yimena, bwa bwishime bw'umusore canke umwigeme aciyumvamwo amaraso, akagenda agomba kurahura umutima bose, guseduiza, karerembuza amaso, kaza arigana bimwe vyo kuzungagiza umutwe. Abazungu bazungagiza kuko afise imishatsi myinshi, kuko imuja mujisha akazungagiza umutwe. Noneho nawe uzungagiza umutwe kubera ko atamishatsi myinshi ufise, kugira aseduize yagira iki. Sinzi ahantu bigeze akantu kigeze guca kuri WhatsApp, ikimenyetso c'ubwishime budasanzwe, igikuri caciye ahantu musi ya bari iyo bari nkongaho hejuru, kigaca munsi kigira kiti ntihava inkoma ku mutwe, kiri hejuru rwose. Nubwishime gutumva yuko afise uko areha. Nakaryo keza kugira ngo umuntu igihe cyose hari bimukundiye amenye ingene avyakira mu Mana. Kandi imisi yose kugira ngo dutsinde ubwishime, tugire Kristo, ikidufasha gutsinda ubwishime no kwipima, no kwiraba mu Mana. Imana niyo nsa dushobora kwirabamwo iturengeye, ariko nitwumve yuko umenga ukuturengera kwayo ni nko kuducuvya, kuducinyiza. Ariko kandi ikadukwega, tukabona ko iturengeye, ikadukwega kugira ngo ituduzi wayo, mugabo kandi ikabiduha nk'iri kumwe natwe, nk'iyimanuka iwacu, ikatugumya ivyo dushikanako ntibidutera ubwishime, ahubwo tukumva yuko tubaye umugisha n'umuhezagiro ku bandi, turonse responsabilité. Yesu akagira ati uwaronse vyinshi azorushirizaho kubazwa vyinshi. Mbere tugaheza tukegeraniriza ubuzima bwacu bwose muri Yesu. Yesu anagira ati ngo uwimburira kubiri nanje asanga ariko arasesagura ubuzima bwiwe mu bwibone no mu bwishime. Tugarutse kuri iki gisomwa ca mbere, uyu twumva bavuga rero ni umwami yitwa Senakeribu. Uyu mwami nuwaje akurikirana nako numwami wa Asiriya. Kubo twasanga ijambo ry'Imana twarabonye ingene umwami Akazi ejo twamusize apapa atumutwe gushikaho ahereza umwana wiwe ikigirwamana cyitwa Moloch kugira ngo
arabe ko comutabara, ko comukiza ubwami bwa Siriya n'ubwami bw'Isirayeli bwari bwagiye hamwe bugomba kumutera, kuko yari yanse gucudika nabwo ngo bazibire Asiriya. Hakwizigira Imana. Murazi ko Yesaya yasozera yagira ati nimutemera ntimuzoragama. Twarabonye ingaruka z'ubwoba, ugupapa bituma usanga umenga kubera gutinyirira rwose kazoza kanje, inyungu yanje, ndashobora kugusakrifya kugira ngo mbanze ndabe inyungu zanje. Nk'ubu kabona ubwoba bw'ubuzima buhari, abantu bose umwe wese arashobora gutanga kwimbagwa uwundi, mugabo agira ati ndasure mes lendemain, ivyanje bibe ngaho, abarundi bapfa, igihugu gipfa, n'akazi kacu, jewe ndonka ivy'iwanje. Bwa bwoba budutuma twibagira na ya nyungu rusange dutwaye twese igihugu mwe wese. Mugabo ubwoba kandi buvanze no kwiyemera n'ubwishime. Uyu nawe rero akaza akagira ubwoba gushikaho yica kazoza ku bwami bwiwe, kazoza ku muryango wiwe, agatanga kwimbagwa umuhungu wiwe. Twarabonye Imana kugira ngo inamuhubure irungika Izayiti, jana n'umuhungu wawe yitwa Amasigarira azogaruka. Izina ririmwo ukwizigira. Nubwo wewe wishe ukwizigira k'umuryango wawe, jewe nzozigamira ukwizigira Isirayeli. Ndazigamiye, ndafise umugambi muri kazoza ku gihugu canje. Turashobora kwica no konona ubuzima bwacu muri iki gihugu ciza Imana yaduhaye, ariko ni twebwe tuba twihombeje, n'ayahandi ho igihugu kirabandanya, ubuzima bukabandanya. Twarabonye yuko rero mu nyuma Akazi kubera gupapa cyane agaca agenda kwitura umwami wa Asiriya, akaja kumwishikanako no kumushumbira kugira ngo amutabare, kuko yabona ati nico gihugu ca rutura, nico gikomeye ubu. Nico gikomeye ubu, nico twokwitura kigaheza kikadukingira Siriya na Isirayeli. Ari bubigire bimukwegere. Abahanuzi bababwira bati reka reka reka, mwebwe muri cibare c'Imana, reka kuja kwishikana ku bandi bantu bakorera muri ziriya mvugo z'ipagani, nkugabire nkuganze. Nkugabire nkuganze. Niko umwami wa Siriya caraza atangura, nkuko bikunze kugenda n'abandi bose ko babigira, atangura gukoresha Yuda, ayicisha amakori menshi, amakori aja kubaka Asiriya. Yuda ntikivaho kiri, kaguma gicuvye, ukunyene ubona n'ibihugu bito bito usanga bigenda kwishikana kuri ivyo vya rutura, bikazokoma bikirimbiramwo, ntivyigere bivaho biri. Ntivyigere bivaho biri. Ntimwibaze ngo araho vyaroye, n'uyu munsi biriho. La geopolitique nico bivuga. Kandi abantu tudakangutse ngo twizigira Imana, twemere vy'ukuri, tugendere ku ngingo y'Imana mu kuri, atari ibi vy'abantu usanga umenga bagomba kubikoresha bashaka gushika ku zindi nyungu, ntituzopfa tubonye ibihugu vyacu bitera imbere. Munyuma rero harazundi mwama agira ati oya, tuve muri iyo ntumbero yo kuja gushumbira Asiriya, tuve muri uyo muruho w'amakori n'ibiki vyose Asiriya yaturemetse, turabe ko twogororokera Imana, tube ko kicibare c'Imana. Uwo mwami muramwibuka ni Ezekiyasi, wa mwami yagororokera Imana. Murazi rero ko Senakeribe yaciye aza n'amanyama menshi n'ubwishime bwinshi, yandikira ikete umwami wa Yuda ati iyo Mana wishima ko ngo izogukingira, jewe narafashe ibindi bihugu vyose, tuzoraba ko izogukingira. Murazi ko Ezekiyasi yacaje imbere y'Imana, azingurura iryo kete imbere y'Imana, risomera Imana. Imana ikituma umuhanuzi Izayiti ntazoruwahonyoza ikirenge muri iki gisagara, azosubira inyuma uko yaje. Kandi niko vyagenze. Niko vyagenze, gusa abandi bahavuye baza mu nyuma
ntibazigamye uwo mutima mwiza wa Ezekiyasi. Mu nyuma ubwami burasubira inyuma kandi Asiriya iratera Yuda irayisanzaza yose. Aha rero twumva rero aya majambo Senakeribu nogira nti n'ubwishime bwose bw'ingene abona yagize ubukuru bwinshi, ubuhugu buto buto bwose yagiye arabufata, ubwami buto buto bwose yagiye arabufata, bwose akabwiganzira. Tuhakura inyigisho imbere y'ibidukundiye, imbere y'amasikse, guma mu kibanza cawe, guma na lucidite. Ibigukundiye ntibikuboreze, ahubwo bigukomeze, wumve yuko gukundirwa kwawe ahubwo umukama akugize inkoresho y'umuhezagiro ku bandi. Amen.